Ntawe n'Imana Everine. Ubu wahunze mupfa hehe? Je nahunze mva mu rugo. Nabonye babanyi bagenda ndagenda kuko umugabo wanje nawe ndayavuze ati ngwino tugende ntitwosigaraho abandi bavuye mbere wewe yapfiriye nyene mu ntuze mu rusenge. Umaze kumva yuko wagiye mu gitigiri cy'abataha wiyumvise gute? Ye numvise akamwe Imana yake nari hamaze amezi ari mu kabiri. Kwizina ya leta y'u Burundi no kwizina ryaje wenyene ndabaramukije amahoro atangwa n'Imana mushobora byose yera tuzikamye tukaba duhuriye hano muri iki kibanza ciza c'imfata kibanza c'Igihanga cyo kwakira abenegihugu batahuka bavuye mu buhungiro baje mu gihugu c'amavukiro. Nongera ndabaha ikaze muri iki kibanza gishasha, kaze muri Sanze. Nagira kandi mpamagarire ababene wacu bahungutse gushika bihutira gushira abana babo mu mashuri mu mwaka w'ishuri ugiye gutangura. Nicyo uyu mwaka w'ishuri ugira urangire, nakaryo keza rero ko kwitegura kugira ngo bandikishe mu mwaka w'ishuri w'ibihumbi 2021 ushira umwaka w'ibihumbi 2022. Turabasabye rero bandikishe abana banyu n'ubugeni mu bisata ndangamuntu. Mwibuke ko umwana atanditswe mu bitabo ndangamuntu iterambere ritamufatira ko, ndetse leta ntibimuzi na wa mugambi wo kuvuza abana ku buntu, abana batarenze imyaka 5 ntibagera ko kuko abo bana atarupapuro rw'amavuka baba bafise. Muri kano kanya nagire nongere ntera kamo abandi barundi bose bakiri mu buhungiro mu bihugu bitandukanye bamenye ko atamvo nimwe yotuma baguma mu buhungiro, kuko umutekano uriho n'umusesekara nk'uko nabivuze, kandi ko amatungo yabo atako leta y'u Burundi itakoze mu kuyazigama. Nibatahuke bose kuko turiteguriye kubakira mu mahoro n'umutekano, baze guterera agacumu k'ubumwe mu iterambere ry'igihugu cabibarutse, maze turwanirize hamwe umwansi dusigaranye umwe rudende, ari wo mwansi w'ubukene.